harabavuga bati ivyo Fizzo na Paulin bafase birebire bafa Dramati na Double J ati kuko umwe yarabashize bagira produit fini ya bien arabakomeza arabaha amazina ariko ugomba bivyaze mu musaruro ni Paulin nawe niko bibona tuzoreke hypocrisie iyo umuntu agukoreye amakosa tunaka l'affronter uramukurikira ukamubwiza ukuri bro J ibintu wakoze vraiment warankoshereje ariko iyo uza imbere ya kamera ukabivuga imbere ya kamera hari abantu benshi baraba ayo ma emission abantu bo muri gouvernement par exemple none bo dufasha gute cyo turacanamo hari polemique ziko zirazunguruka cyane kucerekeye umudimu abo majambo big fizzo avuge muri Gera Plus bamwe bakavuga ati arafise uburenganzira ibintu yavuze ntawe yabwiye abandi ati yabwiye Paulin abandi ati yararengeye ivy'urukoba wowe ndazura umugenzi wa Paulin uri umugenzi wa bigfizzo ako vyongeye ntujya umuntu kubgawe nk'umushinga ntaye aya ma polemique yakira gute muri no industry urabona ko hari ico bifise bifasha turi trop penché mu bintu bidafise akamaro vy'utu beef bidafise akamaro uriyo gukora niyo mpamvu ibaze nkawe vraiment yo exemple igihe nk'ipasika kweri atakitera mu cyari gihari turi mu bintu bidafise akamaro by'amabifu uriyo gukora bro dukore cyane man wowe ufise imirimo ugomba kurangurira Bujumbura ukeneye ahantu uba heza kandi hatekanye wowe ufise ubugeni uri kurategura ukeneye yuko uzokwakira abantu nk'uko umenga uri wawe Sayangana Maison de Passage yakihageze Maison de Passage Sayangana iri mu Cyarama kuri Avenue Giheta nimero 10 ku metero 15 uvuye ku gipancarte mufise ico mubaza murashobora gutwakura kuri 69 29 66 68 canke kuri 79 39 94 66 canke naho kuri 68 25 10 92 Maison de Passage Sayangana urara neza ukarota neza. Hello boys and girls, in Israel komeze kwa kundi ahandi ndabura ko ari juste gale cadre for more like black match on the black biono camera mwitu musaza ndakubura ko vyamaze komera queen poem idasanzwe uyu umukubito numuvoturo numutaturo mwite kajimunda Rflow queen poem idasanzwe umuziki wa mwisa Rflow ndabura ko ari umutumire uno munsi ndakuramusa Rflow ndabaramukije amahoro y'Imana abane nawe ni na Rflow yambara amashapura abiri imisi yose isi shapure yakabisi shapure aka design gusa kandi ni cadeau umugenzi aba muri Canada merci Héritier merci beaucoup urapendeza sana bro thanks bro hari wambuye ngo ni defo ego afisiwe defo kabisa defo ngo niyo defo ya Rflow kabisa niyo defo kabisa amarori ya Versace bon nyabeye kidogo lakini na mahera make vraiment Rflow amezane umwaka uratanguye Rflow ni kiye kintu yishimira muri entertainment kuba nkiriho hakuna matata imwe mu ndirimbo ikora bikora neza remix ya hakuna matata ndakene kumenya kubera iki remix inspiration yachiva bro inspiration zibaho imisi yose igihe cyose gusa ni yari ide yanje jenyene yari ide yanje na bface niwe yatanze ide kubera yarakunze igya original yakona matata yaciye proposa ko twokora remix yes gukorana na Mona Warda bface on the flow Fraser na Rap Boy na Dramati byari bivuze iki muri studio yari vibe imwe bisazi kabisa mumpoem ebana kabisa barakoroheye ego antuka ndabishimira Imana vraiment na bagenzi ni nka famille kabisa hakuna matata man indirimbo irasohotse nawe featuring y'abantu benshi kuvura umwaka gutangura ukuyemo indirimbo ya Side Brother kumusezera niyo ndirimbo itavuga umubabaro irimwo abantu benshi
hari ikintu muri byafashije umuziki wawe gusumba uko vyahora imbere wikorana cyangwa ukorana collabo n'abantu umwe cyangwa babiri? Antukandi umuntu akunda kuvugisha ukuri ndibaza ko ari indirimbo yanje ifite amaviews menshi kugeza n'ubu. Nicyo kintu cya mbere kwanza cyafashije umuziki wanje kubona ifite amaviews nka yafise muri carrière yanje. Kandi byafashije n'umuziki w'u Burundi. Yego. Urumwe mu best vocalist dufise nga mu Burundi, ijwi ryawe uririmvye barahunga, abatumva barumva, abatabona nabo basigara bavuga ngo ndabona akantu. Yes. Tubwire wajya Petit bose barasubije kuja muri studio. Hari ico mwigishinije, hari bishasha ubona yuko bishobora kuba vyaravutse nk'impwemu muri kuza music. Ubuzima muri rusange kwanza, ubuzima ni experience. Twara duhura n'ama experience imisi yose, igihe cyose. Tufate nk'umuntu nka Dramati n'umupeti na myaka myinshi afise muri game, gusa arivyo nigiye ko kubona ari umupeti nibisigura ko na experience afise, oya afise experience yiwe muri carrière yiwe nka Dramati. N'umupeti azi kwandika, antukana mwemera ko ico kintu. Umupeti ari très fort ku lyrics, ama parole, kandi bijya bintu yaravyanditse nk'iminota 2. Yego. Antukari ari trop talentueux kuri ico kintu cyo kwandika. Yes, ama bigfizzo muramuzi, n'umuntu abizi, mbona umuntu azi kurapa, azi kuririmba. Mona Walda nagasisa gafise vibe ebana imisi yose, n'umuntu afise vibe, niyo muhuye, iyo muri ahantu hose n'umuntu afise vibe kabisa. Ndo karite niyo karite niyo defo yiwe. Niyo defo. Yes. Ama Trezor na Rapi na Petit Nemera. Na Petit Nemera na Petit bazi ivyo barimwo. Na Petit bafise talent kandi cyane vraiment bazi kwandika, bazi kwaranja. En tout cas ni experience, narabonye experience kuri collabo. Yego. Tukiringaho nyene turi mu gihe mu miseze mu waririmbanye Dramati twabonye asaba ikigongwe kuvyo yavuze ku ba diaspora ku buzima babayemo. Ndaza ama emission warayakurikiranye. Kubwawe Dramati wakire gute rya reaction yagize inyuma yo gushikiriza kiya cyumviro? Ndarizi koza kumbaza icyo kibazo. Bon, kubwanje kwanza Dramati umuntu wese bona na bavuga mu gifaransa l'homme n'est jamais parfait, personne n'est parfait au monde. Twese tugira amakosa mu bintu cyose dukora. Unaweza ukafanya kosa sans le savoir, cyangwa ugakora ikosa ubizi. Nuko dusenga usenga, mana mbabarira ku kintu nakoze, ndabizi n'ikintu nakoze bon nibigirankana. Yes. Murambabarira icyo kirudi cyanje. Bon, kubwanje Dramati yarasavye imbabazi, kandi ni ikintu cyumvikana. Na kintu kirenze imbabazi, kandi si ikintu cyoroshe usaba imbabazi. Yego, yarasavye imbabazi. Antuka kubwanje c'était la fin, byaraheze. Nta kindi simbona ivyo kurikire inyuma y'ico kintu vraiment. Yego. Inyuma yaho hacakurikira amajambo menshi cyane. Amajambo djpaulin arasaba ikigongo Dramati. Kubwanje kimwe mu bintu abartiste benshi baravuze ngo bababajwe ngo yabatuse yuko banuka, ngo batamota ngo bamota Dramati gusa. Bon, umuntu wese afise ukuntu abona ibintu. Umuntu wese afise uburenganzira bwiwe. Ariyo demokrasi.
bon ku bwanje je sinovuga ko ngo Juste Gaël amota abandi baranuka ku bwanje sinobivuga ivyo bintu devant la caméra sinobivuga vraiment en tout cas nimba yavuze ico kintu ku bwanje yarakosheje yego gusa nkuko nabivuze personne n'est parfait kandi umuntu wese afise uburenganzira bwiwe ariyo demokrasi umuntu wese afise uko abona ibintu Dramati sinzi nimba ari contre bafitaniye na Paulin il voulait le défendre peut-être que yavyitwayemwo nabi peut-être gusa twese umuntu wese afise amakosa yiwe mwisego Queen point idasanzwe ego inarafa siga avuga ikirundi ciza cyane Haro wambwiye ngo numukobwa ngo mumaze iminsi mukunda aravuga ikirundi ciza kabisa umusheri wanje nyatani avugisha ikirundi cyonyene yego ubi gutanga imitoma mu kirundi cyane ahubwo kabaye tuyatari bro unodiraga no mu kirundi biriko biza Queen point idasanzwe inyuma yabijya hari polemique ziko zirazunguruka cyane kucerekeye umudimu abo mu majambo Big Fizzo avuge muri Gera Plus bamwe bakavuga ati arafise uburenganzira ibintu yavuze ntawe yabwiye abandi ati yabwiye Paulin abandi ati yararengeye yabivyurukoba wowe ndazura umugenzi wa Paulin uri umugenzi wa Big Fizzo akovyo ngiye ntujya umuntu kubgawe nk'umushinga ntahe aya ma polemique yakira gute muri no industry urabona ko hari ico bifise bifasha bon inambara nakifasha mu buzima iminsi yose nakifasha vraiment ahubwo nabivuze kare Dramati yarasavye imbabazi rero simbona ivyo ayo majambo aza mu nyuma nacafasha bro yarasavye imbabazi ivi kubganje je vyaraheze kubona yasavye imbabazi c'est que il a reconnu amakosa yiwe nimba yarakoze alors personne n'est parfait bro personne n'est parfait nimba Fizzo yarakoze yo reaction na Paulin nacho bifasha vraiment ahubwo bo bireka bakumvikana tukaraba ingene two teza imbere umuziki wacu nta kindi yes bikomeza Queen point idasanzwe mwe mwakoze umuziki ata WhatsApp yari mwakoze umuziki ata stati atavyo guterana amajambo kandi imiziki yanyu yarasohoka cyane tubwire iki kintu cha stati urabona ko ari cyo gifasha iki kintu cyo kuvugana ngo naka yavuze ki hagusohora imiziki canke hagutegura ibiteramo urabona ko ari cyo bifasha umuziki w'u Burundi mbehoho bibandanyije uko ubona umuziki wacu ugana hega Rflow bro ça nous détruit biradusambura ego ahubwo tuzoreke hypocrisie iyo umuntu agukorera amakosa tunaka l'affronter uramukurikira ukamubwiza ukuri bro je ibintu wakoze vraiment warankoshereje c'est tout ariko iyo uza imbere ya kamera ukabivuga imbere ya kamera hari abantu benshi baraba ayo ma emission kandi abantu bakuze abantu bo muri gouvernement par exemple none bo dufasha gute tuko turacanamo na kintu kidufasha ahubwo nukwishira hamwe twakora ikintu kimwe cyiza parce que ayandi ibindi bihugu tufate nka no mu Rwanda barabizi neza ko mu Burundi ariyo talent irenze vraiment rero batubonye turiko tuntu two gushwana cyangwa tugwi bro ivyo bintu vraiment bizotuzanira ingaruka mbi muri game kabisa kabisa en tout cas je simbona ikintu bidufasha ahubwo je iyo bama nk'umu president wo muri Amicale de Musiciens bro ebana sijui naza piga utufimbo wakubita inkoni yego vraiment
na kintu kidufasha hakuna gisi unaweza kupigana na mtu eti uko unatafuta solution mkupigana, haubwo nukwicarana mkumvika piko Arusha pale, wafikia Arusha walitiaga jani ni juu créer amani bro. Yes, si Arusha ko pale tujongo ni terrain ya watu kupigana pana. Ibintu vy'amajambo, ibintu vyo nacho bifasha muri game, nacho bifasha vraiment. Yego dukoresha amajambo mu gukora soit ugakompoza iyo uri muririmbyi cyangwa umuntu nka Paulin rondera abaririmbyi wofasha ikintu nk'ico. Yes. Yeah. Turi mu gihe turavijya myaka yanyu mwarakorana hamwe ndibuka rona featuring ibihe byose abari muri ivyo bakoranije muramuririmba. Yeah. Indirimbo yitwa Chuma cha Chuma. Hari ama remix y'indirimbo nyinshi mwarakora cyane abaririmbyi mwaramana hamwe. Ariko umuntu abiraba ubu ntawuzi impamvu ntimukigena cyane abaririmbyi hagati yanyu. Ari abantu bariko baratuma ivyo bintu biba ni nututugwi ndiko ndakubwira. Tufate nk'umuntu nkawe juste Gaël, ukaba uri mu journaliste, ukaba ufise ababirimbyi bawukunda, ça c'est normal, tu peux pas aimer tout le monde. Gusa ni vyotuma ko jewe nka Rflow fise umujournaliste nkunda bice bituma mvuga nabi canke nkanka abandi abajournaliste. No, kandi twese turabarundi bro. Sivyo, turabarundi na munyamahanga ari ngaha. Turabarundi, turi mu Burundi. Sivyo, ahubwo nukwishira hamwe l'union fait la force. Nuko bavuga mu Gifaransa. Tukishira hamwe ariyo experience nabonye mu Rwanda. Nabo bafite tuma beef nibibura. Gusa iyo hari étranger par exemple agiye kuba bavuga gute kubacanishamo bro bariyunga ico ebana baragikora vraiment muga twebwe tubonye amahera cyo tubona amahera nakindi na nukubona ngo uyu muntu ni juste Gaël n'umuntu nzi n'umurundi je mbona amahera iyo uzuzanya amahera nicho mbona binafaa binanituma mimi nachukia huyo mtu wa kwetu juu ya pesa. Hizo pesa zinaanza zikaisha wewe ukarudia kwenu, mimi kabakia na huyo mtu wa kwetu. Wanisicho kitu. Sasa bro tuwe makini sana tuwe maso kabisa parce ario virisi muri iyi game kandi turazizi. Rero tuwe maso vraiment, tuwe maso kabisa. Yego. Kandi iyi message ndiko ndayiha kwanza baririmbyi. Yego. Tuwe maso, tuache kulia njala. Unaona kisi kulia njala mtu anakuprofitaga hapo. C'est vrai dukena mahera twese. Muga iyo uyabonye make rabingeno yakoresha ejo nibizo kuzanira induru mu bandi baririmbyi. Iyo uronse chance yo kuja hanze, iyo uronse chance yo kubona iyo collabo y'umuririmbyi akomeye wo hanze bro, igufashe guteza imbere n'abandi baririmbyi. Napata chance ya kusema niende nje, naenda nje naongea kuhusu muziki wa Burundi juna banyina pate ko chance. Mora mbona nga par exemple iyo bakoze ama concert, sivyo, nikangaye juste nikangaye bamaze kuhamagara aba diaspora bo mu Burundi. Tufate nka exemple ariyo Ado Josan, ariyo na MT na abantu babiri ni exemple. Si nibisubura ko ngo abandi nibakora oya. Tufate exemple yabo baririmbyi babiri, abaririmbyi bamaze gukora cyane, sivyo, mwamaze guhamagara ngaha
bakore concert abakumbukagi bakiwaza msanii wa nje banaonaga ni étranger kandi ari abarundi bari hanze bariko barakora cyane bafisa amahiti sivyo rero ivyo bintu Paulin yakoze yo gutwara Dramati hanze en tout cas j'apprécie kandi courage n'abandi babirabireko akina pana YouTube tuma beef nacho bidufasha man harabavuga bati ivyo Fizzo na Paulin bafashe birebire bafa Dramati na Double J ati kuko umwe yarabashize bagira produit fini ya bien arabakomeza arabaha amazina ariko ugomba bivyaze mu musaruro ni Paulin nawe ni kubibona de toutes les façons Dramati yamenyekanye biciye kwa Fizzo Paulin yaramumenye Dramati biciye kwa Fizzo c'est bien ni yo collaboration Fizzo yaramutoye Dramati amushikira amugeza ahantu hama Paulin nawe agamufata akamugeza ku yindi level nuko tutegezo gukorana c'est tout gusa ivyo bintu byo kuvuga ati byo kuvuga ngo bashwanye kubera Dramati na Double J ivyo na preve nabifitaniyemo ego vraiment biriko biza ku yindi point idasanzwe Rflow uno mwaka uri kuraza amezi 4 turayabona ngiye kuraba ni n'amezi 4 twovuga ko uno mwaka ikintu kijanye n'ibiteramo tutabonye vyinshi cyane mu Burundi ntitubone n'igiteramo cyo kuri Pasika garafu biriko bifira ntimugomba kuduteramisha canke naho mvuze igiteramo cyo kuri Pasika banyumve neza igiteramo cyaguse kinini gihuriramo abastari nka kera urazi ikintu nivyo nyene ndiko ndavuga turi trop penché mu bintu bidafisa akamaro vyo tu beef bidafisa akamaro uriyo gukora niyo mpamvu ibaze nkawe vraiment yo exemple igihe nk'ipasika kweri atakiteramo cyari gihari nuko nyene ndiko ndavuga turi trop penché turi mu bintu bidafisa akamaro by'amabifu uriyo gukora bro dukore cyane man turaba abandi abaneba bacu bariko barakora man aba voisin turabe exemple nk'abanyarwanda nk'abakomani cyangwa abaganda abatanzania bariko barakora man nikihe kintu kitubuza gukora kandi hariho talanga hariho abaririmbyi beza hariho abaproducer beza hari abantu bakunda umuziki dufise abafana bakunda umuziki wacu muga ni example turiko turerekana mu bafana bacu by'amabifu ibintu bitafisa akamaro dukore cyane man dukore cyane kandi tunga ubumwe yes ni Rflow mwaka aduhereje remix ya kuna matata abarundi bakwitege kwikuno mwaka ga Rflow ni indirimbo bro nakazi ndumuririmbye arakandi kazi fise ko kwikorera utwawe yes bon navyo muzi ariko gusa navyo muzi ico muzi kuri jewe ni umuziki n'umuririmbyi nakandi kazi fise rero mwiteze umuziki mwiza wa Rflow nkuko muzi mbo ndiko ndategura EP narindindiriye ko meza Karem na ihejeje impani shimwe ubu ngiye gukora EP yanje mu Rwanda ndubwa mbere ndabivugira nga ngiye kwikorera mu Rwanda n'umuproducer wanje muzi Arnaud Gasige aba mu Rwanda yes nakindi turindire nayo mashow baduheza uyivuze EP turavyumva yuko nyene ari ukurikirane rutugomba dusohorere hazwa ari featuring angahe ga Rflow ni surprise izo ari video cyane ma audio gusa comme d'hab ni video turagura isura karibu
karibu cyane kabisa. Yego. Rflow turakuzi imyaka yose bamufasha abapeti. Twaramenye amazina menshi. Twaramenye ba Bamso kubera wewe. The cousin. Nanje baramfashije. Uri gukora iki kugira ngo wa mutima watangurana kera hagira abandi bapeti nabo nyine bafite amatara ushobore kubafasha nabo bamenyekane barenga bagira ugeze cyangwa banaharengara. Rflow cha question nziza vraiment ahubwo ndiko ndategura après iyo ipindi ko ndategura na picnic ya the cousin fise na team zibiri ariyo senior na junior ya team flow turategura picnic niyo picnic zorondera abariri dafise izina zo muri the cousin tuzaraba ikintu tuzobafasha. Yego. Bisigura ko the cousin igombize ku point mudasanzwe. Kabisa. Rflow. Yes I. Uri kurakora ku yindi point mudasanzwe. Turabona ko mu maririmbyi bagerageza bagakora audio nziza, clip nziza. Uburyo mushiramo mu muziki murabugarukana vyoroshe. En tout cas bivana n'umuririmbyi, bivana n'umuntu, bivana na negociation yawe, bivana n'ingeno uvyifatamwo, n'ingeno ukoresha ayo mahera uronka. Gusa si cyane nk'ibindi bihugu. Yego. Gusa tubishimira Imana. Akoce umuntu utagase. Nivyo mejeje kuvuga. Bivana n'umuntu, bivana n'umuririmbyi nyene abifatamwo. Yes. Yeah. Queen point midasanzwe. Rflow. Umupeti ifuza kuba Rflow agira ugeze canka harenge yo koriki. Akore cyane. Akore cyane. Ego. Akore cyane. Hari ibintu bihora bigushikira. Ni Rflow kuva tangura umuziki atandarimwe turumvagiranye beef no muririmbyi numwe. Nubuhe buhinga ukoresha kugira ngo ntagire icufa no muririmbyi canke nawe muravuze ibyo mubifamwe nibimenyekana. Urazi kweri kiniha izina rya The Raincoat nuko ibintu by'amabifu je na mwanya ndabifitiye. Jefise umwanya wo gukora nta kindi. Jefise umwanya wo gukora, jefise umwanya wo collaborer n'abandi baririmbyi parce que sino kwiteza imbere jeje nyene. Yes. Je na mwanya fise amabifu. Ego. Rflow. Niki kintu cyagikenewe tutuvanga tutavuze. Walo agende kuri YouTube yawe, ku pages zawe. Bo ico ni kintu tuvuga isi. Akora kantu kuba bakire kuvuga kabisa. Gusa je nashaka mvuga ikintu kiri un peu différent. Nico. Gaël. Murabe indi création muzogira murama ma emission yanyu mukora. Yego. Murondere ibindi bibazo, murondere izindi creativité. Ego. Donc ayandi ma question yofasha umuririmbyi, yofasha n'abakunzi bacu b'umuziki. Yego. Rflow ndagushimire sana je nibaze ko utara subscribinga kuri account yawe yewe yamaze gukora akantu k'ubwenge amasigaye tunasubiri kwa hamu songs zako bro. Merci sana. En tout cas merci kabisa. Umusaje d'office Rflow. Rastaman. Kumutima surtout. Reka nabashimira ndabashimira mwese mwavye muri murabana natugutabura mugaza mbese bira nagwaza ariko mukabana mutoka gwa rukundo kuri mikoro yacu stega like Edwin from Morris Black Marshall Black mukabana ndiri biza vyose vyo kumvuga no kubiri ko vyose birawaza nabwo ati bye bye ciao hasta la vista ulaishilo monshilo hushila lole queen poem. Unasema mimi nataka kufanya